Nta gikorwa na kimwe kiriho mu buzima kingana n'ubushobozi buzanwa no kumara umwanya uri kumwe n'Imana uvugana nayo. Kaze mu kiganiro nkorako mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Benshi muri twebwe dufise ivyo twaciyemo vyatubabaje mu gusenga tutabona inyishu y'ivyo dusengeye. Ico gihe dutangura kwibaza yuko tutagira ubushobozi mu gusenga kwacu. Mbere kenshi twibaza ko tudafise ukwizera gukwiye canke ko dufise icyaha kitazwi. Yamara ingorane nyamukuru nuko tutazi ico Bibiliya yigisha ku gusenga. Igihe tuje ku Mana dufise imitwaro dutegerezwa gukovya mu gusenga n'ukwitanga kuguma kuriko no kudahagarika mbere naho ata kintu coboneka ko kigiye kuba. Namba amasengesho yawe kenshi asa n'ayaguruka canke azimangana, gumana natwe muri ubu butumwa bwa Dr. Charles Stanley aho asobanura ikiba igihe duhindutse abakovya gusenga. Hari abagabo batatu bari mu ishuri bigiriza ubupasitori, maze babaza umwigisha wabo bati, pasito, nka hamwe wowe ufise ikintu kimwe gusa wobwira abiga ijambo ry'Imana, wobabwira iki? Ico ni ikibazo ibihe vyinshi abapasitori bashasha bama bariko barabaza, kandi baba biteze inyishu ihambaye cane, inyishu y'ubuhinga mu vy'ijambo ry'Imana, inyishu y'ubwenge. Ariko inyishu y'uwo mukozi w'Imana yabigisha yari inyishu yoroshe cane kandi yuzuye. Kandi niyo nyishu ngomba kubaho uyu munsi, kuko ni ikintu gihambaye cane umusiguzi wese akwiye kwiga, kandi gitegerezwa kuba umwitwarariko wa mbere ku muntu wese yizera. Rero namba mfise ikintu kimwe gusa nobwira umupasitori canke uwo ari we wese, nimba ari hagitangura canke amaze imyaka myinshi ari muri ico gikorwa, inyishu yoba iyo nyene. Igikorwa gihambaye mu bugingo bwawe nk'umuntu w'Imana ni umwanya umarana nayo mu ijambo ryayo n'umwanya wo gufuka mu gasenga. Mu cete candikiwe abikorosayi, Paulo aratwibutsa ko twacunguwe, twakuwe mu mwijima tukaja mu muco, twarahariwe, kandi iyo niyo karangamuntu yacu yo muri Kristo. Kandi twabambanywe nawe, twahambanywe nawe, twazuranywe nawe, twicarikanwa nawe, duhishanijwe nawe, tuzozanana nawe, kandi uyo Kristo yihinduye ubugingo bwanje. Raba rero muri ico cete candikiwe abikorosayi igice ca 4, maze dusome kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Wibuke ko Paulo yanditse ibi ari mu ibohero, kandi yatanguriye hano ku murongo wa 2 avuga ati, mukovye mu gusenga, mukubemwo maso, mushima. Turabandanya ku murongo wa 3 n'uwa 4 ngo, kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nkuko nkwiye kuvuga. Paulo muri ubu butumwa avuga ibintu bibiri bihambaye. Atubwira imbere ya vyose uko inyifato ibereye mu gusenga kwacu itegerezwa kuba, kandi atwereka uko dusaba mu gihe dusenga. Raba ku murongo wa 2 aho avuga ati, mukovye mu gusenga, mukubemwo maso, mushima. Paulo aravuga ukuntu inyifato yacu ikwiye kuba. Yakoresheje iri jambo ngo gukovya. Hano ni iciyumviro co kwitanga, ariko iri jambo ryamuka mu Kigiriki rigasobanura ngo kwihangana, nukugumako, ntuhebe, ntuhagarike vuba, ariko ngo ubandanye gusenga. Mbega uribuka ico Yesu yavuze muri Matayo 7 umurongo 7 n'umunani? Aravuga ati, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, n'urondera aronka, uramutse yugururirwa. Imwe mu ngorane ku bantu bizera uyu munsi nuko iyo basenga baca bitega inyishu ya buno nyene, kandi batayironse bagaca bavuga bati, turabivuyemwo, turabihevye, ngira ngo Imana yanshavuriye. Ubugira kabiri turavuga tuti, hategerezwa kuba hariho icaha mu bugingo bwanje coba catumye ntishurwa n'ingoga. Ubugira gatatu turavuga tuti, ngira ngo ivyo nsaba ntibiri mu kugomba kw'Imana. Nta kintu na kimwe muri Bibiliya kivuga yuko
Imana yoba ibwirizwa kwishura amasengesho ubwo nyene. Igihe cyose dusenze ico Bibiliya ivuga kandi ico Pawulo avuga mu Bikolosayi 4:2 ni iki ngo mukovye mu gusenga. Igituma Pawulo yavuze ngo mukovye mu gusenga, mwihangane mu gusenga, mube abashikamye mu gusenga, mwihanganira ivyago vy'uburyo bwose n'amageragezwa no guterwa ubwoba na Satani, nuko yarazi yuko Imana yumva kandi yishurira ahigombeye. Imbere ya vyose imigendanire yacu na Kristo iraguka cane kandi ishika kure igihe wewe nanje tumaranye umwanya nayo mu gusenga. Icya kabiri, ukwakira kwacu nuko tubona Imana iyo ariyo nuko imeze, n'ubwaguke n'ubukuru bw'Imana ukuntu bwagutse. Icya gatatu, turaheza tukagira inyifato nyayo y'ukwizera. Ikigira kane, haraheza hakaba ukozwa mu mitima yacu dutanguye gushira hejuru ya vyose ugusenga. Icya gatanu, turushizaho kugira urukundo rwo kumvira. Igihe utanguye gusenga Imana ikora ikintu mu mutima wawe, ire mu rukundo rwo kuyumvira. Ikigira gatandatu, imisunikano mu buzima bwacu iraheza ikagenda igabanuka, tukumva amahoro y'Imana tutahora twumva. Ikigira indwi, duca turonka ivyo dukeneye. Turabona Imana iduha ivyo dukeneye kandi tugatangura kuyiyegereza no kurongorwa nayo. Ikigira umunani, hari iciyumviro cyo gukoranira hamwe no gusenga, na cico ni inzira y'ugukura kwacu mu mpwemu. Wewe nanje dutanguye kumarana umwanya n'Imana, ntaco tubuza gutera dukura mu vyo kumenya Imana. Ikigira 9, haraheza hakaba ubushobozi buhambaye mu bugingo bwawe bw'impwemu, mu bugingo bwo gusenga no mu gushingira intahe abandi kuruta uko vyahora. Ikigira 10, hari ikintu kiba mu bugingo bwacu bwose, turashobora kwama. Ubugingo bwacu buraheze bukamira imbuto Yesu, atari mu bugingo bwacu gusa ariko mu nzira zacu zose. Rero ugusenga kuri hejuru ya vyose. Igihe uri kuravugana n'Imana, ubu uri kuravugana n'umuremyi w'isi, ubu uri kuravugana n'uri hejuru ya vyose ahambaye, ubu uri kuravugana n'umuntu udasanzwe afise ububasha bwose kandi ashobora vyose, ashobora kurongora ico ari cyo cose. Mugenzi, niwiyumvire umuntu wowe uzi kandi twoba tuzi yuko ashira imbere mu gusenga. Pawulo ntavuga kuvyerekeye amasengesho magufi canke make, avuga ngo mwami mpezagira, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Ntavuga kandi mu gusenga ko kwikurayo igihe wumva ko ugomba gusinzira, kuko igikurikira avuga muri ubu butumwa ni iki tubona mu Bikolosayi 4:2 ngo mukovye mu gusenga, mukube mu maso mushima. Mbega agomba kuvuga iki aho avuga ngo kuba maso mu gusenga? Iyo urindiriye canke umaze kwirabira televiziyo umwanya muremure nk'amasaha 2 canke 3, wisinziriye uri kuriturira ingiga ku buriri bwawe, hanyuma ukagomba gusenga, akenshi uravuga uti mwami Yesu, urazi ndarushe kandi numva ngomba gusinzira. Uribuka rero ico navuze mu ijoro riheze, uravuga uti reka dukoreshe isengesho risa n'iryo twasenze ejo kuko uraryibuka ryose. Urumva uko no gusenga ko mu ntege nke hatarimwo ugukovya no kuba maso. Ubu rero reka ndakubwira ikindi kintu, kubera ko uri kuravuga kandi umengo uri kurarunga igisengesho hejuru muri ubwo buryo, ntibisobanura yuko uri kurasenga. Igihe wewe nanje turiko turasenga tubwira Imana, ni vyiza ko twokwibuka Imana iyo ariyo. Ntuza ku Mana isumba vyose usinziriye, inyuma yaho wowe wamaze amasaha 2 canke 3 wirabira televiziyo canke wujuje mu mutima wawe ibindi bintu amasaha menshi, hanyuma ngo ugiye kwihererana n'Imana. Pawulo aravuga ngo mube maso mu gusenga kwanyu, mugire umwete, guma muri uko gusenga. Uribuka imigani 2 muri Luka 11 no muri Luka 18. Umugabo yagiye ku mugenzi wiwe, hanyuma amusaba umutsima kuko umugenzi wiwe yari yaje iwe, hanyuma aravuga ngo sindaguha kuko wansavye, yamara ndaguha kuko uguma unsaba. Ariko mu njamake aravuga ati ndawuguhaye.
wa mupfakazi nawe yaje ku mucamanza amubwira ibimugoye mu buzima bwiwe. Yahavuye amwishura ati ngiye kuguha icyo nsaba kuko wagumye ungora. Muri ivyo bice Imana itwibutsa ingene igomba kwishura isengesho ryacu igihe tugumye tuyizako. Ntuzokomeza kugira umwete mu gusenga kwawe niwashishikara kuza ku Mana usinziriye. Umwanya mwiza ni uw'Imana. Namba ari mu gitondo kare canke ku mugoroba canke umwanya wari wo wose, ni umwanya mwiza w'Imana kubera ko intumbero yayo ari uko twosenga tutari mu ntege nke. Rero iravuga ngo mube maso. Kuba maso ni ikimenyetso ko dufite iciyumviro ko rimwe na rimwe dushobora guhesha. Igihe nokubaza ni bangahe muri mwebwe batanguye gusenga baja mu vyiyumviro ataho bisa bisana n'ivyo bariko barabwira Imana, wo kwishura iki? Muri ico gihe tugira itiro no kugomba gusinzira, ariko icari gikenewe nuko twoba maso kugira ngo turwanye Satani, kuko Satani azoguma agutera uri kurasenga. Ubwenge bwawe buribagira ivyo wari kuravuga, hanyuma Satani agaca agutuma wiyumvira ibindi utarukwiye gukora. Ikintu cose kigusamaza, kigutera ingorane kandi kikubuza gupfukama kiba ari kizanywe n'umwansi. Paulo aravuga ku vy'ubugingo kuko azi ineza ihari igihe abantu b'Imana batanguye gusenga. Hanyuma ica kabiri avuga nuko dutegerezwa gusenga mu mpwemu yo gushima. Aha mu Bikolosayi 4:2 twabonye ngo mukovye mu gusenga mukubemwo maso mushima. Iyi mpwemu yo gushima ni mpwemu iva ku Mana. Mu gihe kigoye ntakambiye Imana hanyuma ngashobora kuyishimira, hano hari icivuga. Iravuga mu mutima wanje nkayumva, nkumva kwivuga iti amahoro nabane nawe. Ico gihe mba nuguruye umutima wanje kugira ngo nshishikare kwigishwa nayo, kandi umutima wanje wawugurutse kugira ngo ndushirizeho gukura mu vyo kuyimenya. Mba nuguruye umutima wanje kugira ngo mbone Imana mu buryo butandukanye. Mba ndiko ndiga inzira z'Imana. Mba namaze kwihereza Imana kugira ngo inyigishe inzira nshasha zayo, kandi mba niteguye kurindira. Nico gituma ijambo ry'Imana rishimikira kuri iri jambo ryo kwihangana. Mbega none ugenda gute mu gusenga? Mu gusenga uvuga iki? Ni iyihe nteguro yawe uba ufise mu gihe usenga? Urashobora kuvuga uti integuro yo gusenga ni ukuvugana n'Imana gusa. Mvugana nayo ndi mu nzira nja ku kazi, mvugana nayo ndi ku kazi, mvugana nayo imuhira. Sinkeneye integuro, eka nawe urabibona. Nagomba kuguha iciyumviro kuri ivyo, kandi niwakigerageza ndakumenyesha yuko hazoba ikintu gihindutse mu bugingo bwawe bwo gusenga. Kizohindura ubugingo bwawe bwo gusenga, kizohindura bimwe bimwe biboneka mu nyifato yawe yo gusenga n'imigenderanire yawe n'Imana. Namba gusenga gufise ikibanza ca mbere, kwaguhaye ivyiza vyinshi biva mu gusenga. Namba gusenga kwakoze ibihambaye mu bugingo bwawe, gutegerezwa kuba hejuru y'ibindi. Namba kuri hejuru y'ibindi, utegerezwa kugira integuro y'ingene usenga. Shinga ikiringo kizwi co gusenga. Namba udashinze umwanya wo gusenga, ntuzoheza ngusenge uko bikwiye. Rondera umwanya wo gusenga. Ntushobora kubona umwanya wo gusenga ubudahengeshanya utabiteguye. Rondera umwanya wo gusenga. Nimba ukorera ku kirangamisi, erekana uwo mwanya kuri ico kirangamisi. Aho rero uca ushinga umwanya wo gusenga uwandike kuri ico kirangamisi. Nimba utabigize gutyo, ntuzokora vyinshi mu gikorwa co gusenga. Sindiko ndavuga yuko utegerezwa kuvyuka isaha 10 zo mu gitondo. Nimba uvyutse isaha 12 hanyuma ukaba wacerewe kuvyuka, hanyuma ukibesha mu gusenga, uba wamaze guhindura integuro yawe. Uravuga ngo nta mwanya mfise, ntegerezwa kuvyuka nca nirukanga ku kazi. Igikenewe muri ico gihe rero, vyuka kare. Ikigaragara nuko dufise umwanya wo gusenga. Ikindi kigaragara nuko dushira ibindi bintu
imbere yo gushira imbere ugusenga. Biraboneka yuko duhitamo kuvugana n'abandi bantu cane kurusha uko tuvugana n'Imana. Uravuga uti ubu namba Imana igomba kuvugana nanje nzobanza kuyitega ugutwi. Igomba kuvugana nawe ku munsi ariko uca wiyugururira televiziyo canke radio ukumviriza ibindi bintu n'abandi bantu ivyo bakubwira vyo mw'isi. Igihe gishitse co gutega ugutwi Imana nta mwanya uba ufise wo gutega amatwi ibindi bintu. Si uko tudafise umwanya, ni uko tudashinga umwanya. Ariko imbere ya vyose utegerezwa gushinga umwanya wo gusenga ubudahengeshanya. Ubugira kabiri, tora ikibanza. Uvuga ngo nshobora gusengera aho ndi hose. Ego birashoboka. Yamara hari ikintu kidasanzwe iyo umuntu ashizeho ikibanza canke ahantu ashobora kuza ariherera agasenga Imana. Akarorero, reka tuvuge ko wowe ufise ikibanza usengeramo. Tuvuge ko wowe ufise ikindi kibanza kirenga kuri ico mu nzu yawe. Canke ikindi kibanza ushobora gusengeramwo ariko ntuje muri ivyo bibanza bindi kenshi. Namba uhisemo ikibanza nk'ico, hariho intambuko nini ubugize kandi hariho ikiba mu bugingo bwawe. Utangura gutegura mu vyiyumviro vyawe n'umutima wawe kw'igihe uja muri ico kibanza kindi ikintu gusa ukora ari ugusenga. Igihe winjiye muri ico kibanza ntiworaba ingene usanga witeguye. Hari ikintu muri ico kibanza gishobora kukubera ic'agaciro mu gihe cyo gusenga. Ico nico kintu conyene uhakorera. Mu kugira umwanya n'ikibanza ni kimwe, ariko kandi kugira integuro nayo ni kindi kintu. Kandi namba udafise integuro yo gusenga, uravuga ngo nsengera ikintu cose ca mbere kije mu mutima wanje. Wotangara hamwe wo kwandika amasengesho yawe ugasanga agomba gusa. Kandi wibuke ico twavuze mu ntango, urapfukama hanyuma ukavuga ngo Mana ibuka ivyo nasavye mu majoro aheze. Bene abo bantu basenga amajambo asa, baravuga bati ubu mwami ngomba ko uhezagira umuryango wanje, mara ubukene bwanje nkingira. Gutyo gutyo tuja muri vya bindi nyene vya kera tuguma tubisubiramwo. Biratangaje ingene abantu basenga amajambo amwe gusa. Uko no kutamenya uwo muriko muravugana uwo ari we. Rero ugusenga kwacu gukeneye integuro. Iyo nteguro iroroshe. Ni integuro itandukanye ku bantu batandukanye. Ariko reka mvuge ibintu bibiri canke bitatu vyogufasha. Imbere ya vyose fata ico wandikamwo imitwaro yawe, hanyuma andika ikibanza iburyo bw'urupapuro aho ushira amatariki kugira ngo Imana yishuye isengesho ryawe ucuce umurongo kuri ryo. Kandi umurongo wose mu gitabo cawe c'amasengesho uhinduka inyishu ku isengesho ryawe. Iyo uriko urasenga wibuka yuko ugusenga kwawe gutegerezwa kubamwo ibintu vyinshi, utegerezwa gutangura gushima Imana. Niwavyuka mu gitondo ugapfukama hanyuma ugatangura gushima Imana, uzotangazwa n'ibizoshika kuri uwo musi wose. Hategerezwa kuba ishimwe, hategerezwa kuba kwatura, hategerezwa kuba ugushima, hanyuma hakaba ugusaba, utakambira Imana ngo ikumare ubukene, hanyuma ugasengera abandi bantu. Rero si ukwicara ngo usabe ibintu Imana hanyuma uhaguruke wigire mu bikorwa vyawe vya misi yose. Uko siko gusenga. Ariko tangura kuyishimira no kuyitazira, ushime n'ico uriko urakora mu bugingo bwawe n'ukuntu iba muri wewe. Wature icaha cose ibona mu mutima wawe. Kandi igice c'iyo nteguro gitegerezwa kuba ico gusoma no kwiyumvira kw'ijambo ry'Imana. Namba ugomba ubugingo bw'ugusenga bumeze neza, utegerezwa gufatanya ugusenga no gusoma ivyanditswe vyera. Nimba utabigize naho hariho ikintu uhomba. Ubu rero reka ndakubwiye ico wakora mu gusenga. Ntutegerezwa gukora nk'uko nkora, ariko ndazi ko bigufasha. Jewe ku ruhande rwanje ntangura igihe cose gusoma ijambo ry'Imana, kandi ico nkora nsoma ibigabane
nka bibiri mu isezerano rya kera umunsi umwe, n'ibigabane bibiri byo mu isezerano risha umunsi ukurikira. Imbere yuko utangura gusoma, banza gusenga uti: Mwami, ndasavye mpwemu yera ngo avugane nanje uyu munsi, kandi reka mbone hano ico nkeneye kubona. Uriko urasoma, Imana itangura gukorera mu mutima wawe no mu bwenge bwawe. Uriko urasoma ivyo bigabane bibiri, shira ikimenyetso kuco wiyumvira cose utegerezwa kwandika. Yamara umaze gusoma ivyo bigabane, subira inyuma hanyuma utangure gusenga. Igituma ari ingirakamaro gusoma Bibiliya nuko igihe usomye ibigabane bibiri ku munsi mu vyanditswe, utangura kwiyumvira ivyiyumviro vy'Imana, utangura kumenya iciyumviro cayo, kandi igihe utanguye gusenga uba wamaze kumva Imana, utangura kubona inzira z'Imana, kandi utangura kwiyumvira ivyiyumviro vy'Imana. Hano hari ikindi kintu kimwe ukeneye, naco niki: intumbero. Mbega uriko urasengera iki? Ubwa mbere ugomba guteza imbere imigenderanire yawe n'Imana no kuba hamwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero ubu uriko urateza imbere imigenderanire yawe nayo. Ikindi ubu uriko urakora ni ugusaba Imana ivyo ukeneye, ivyo ari vyo vyose uko biri kose. Intumbero ya gatatu y'ugusenga kwawe ni ukugira ngo Imana igukoreshe mu gusengera abandi, mu guhindura ubugingo bw'abandi bantu, canke imiryango yabo, canke igihugu cawe n'ibindi bihugu, eka mbere ico ari co cose. Rero mu mwanya muto aha naguhaye integuro yose ushobora gukoresha mu gusenga. Integuro ushobora gukoresha mu gusenga, mu guteza imbere ubugingo bwo gusenga, izogira iki kumarira mu bugingo bwawe no kugendana n'Imana ku munsi ku munsi. Ntiwicara gusa hanyuma ngo utangure kuvuga. Ufise integuro ni vyiza ko woyikoresha. Rero nutangure gukoresha integuro itomoye mu gusenga kwawe. Igihe dusenga, igihe turondera iciyumviro c'Imana n'ukugomba kwayo, turushirizaho kuyimenya. Mugenzi uriko uratwumviriza, shira ku mutima impanuro za Dr. Charles Stanley, hanyuma ukovye mu gusenga. Kugira ngo tugire ubugingo bw'ukuri bwama imbuto, dutegerezwa guhagarara kuri Yesu Kristo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 15, usomye uhereye ku murongo wa 5 ukageza ku murongo w'9, Yesu avuga ngo: Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzabibu, akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo Data arashimagizwa nimwama cane, kandi mukaba abigishwa banje. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mwishirahamwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Cathedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.